Numuvyeyi adukunda twamutoye neza ingo murabe tamu numusinga amateka twamutoye neza ingo murabe tamu ngo natwe aradukunda twamutoye neza ingo murabe twamutoye neza kuko yama duhembura buri gihe neje bundi yaraduhaye nubu yaratwemereye yuko tuzoshaka mangeri abatwakazi tuzi yuko bakunda kubumba cyane turabumba none mwarabihevye turabumba cyane mugabo ibumba riragugwa ibumba turinda kugura abana nta kambaro bafise kuko byose tuzoguma tubimusaba nkuko yatubereye umuvyeyi uyu munsi abashikije imfashanyo uno munsi turamusimiye tuyakiriye neza turamusimiye turamukengurukiye kuko nta wundi yo tugirira ivyo bintu atari umusinga amateka wacu ndagize Imana vese kuko uko yamya tubera umuvyeyi akadusira mu nzu tutaviga ku mutumba mwiza wa Mutana je iyi ngabire turonse uyu mwanya ndayishimira ndayikengurukiye kanshimiye nyakubahwa umushinga amateka wacu twitorera ndagije Imana Vincent we yagize akigoro ko kuturonsa iyi ngabire y'ikiraro kaba nosaba mbere abene igihugu turi kumwe ngaha aya abo kwimitumba ihanamiye ikiraro yuko yomfasha gose apana ingabire abahaye ko atanguje ibikorwa byo kubaka kino kiraro ingabire azoyiba mu ndwi zibiri tuza kuzogaruka ego murakoze ibikorwa atanguye tubyakiriye neza ushima ndabyakiriye neza abanyagihugu bavuga ko ku mutumba wa Mutana n'indi mitumba ihengamiye kino kiraro nukuri turari dufise ikibazo turafise abana biga bava iyo mu Mukona Kibuba Kivuvu baja ku mashuri yo mu Yandaro uruzi rwuzuye bagira ingorane zo kuntu baja ku mashuri turafise ivuriro riri mu Mukona ku mutumba wacu wa Mutana twebwe abene igihugu bagira ikibazo cyo kujabuka baja kwivuriro nk'igihe abavyeyi bo bafashwe n'imbanyi zari ingorane jewe ndi umwe mu ndongozi zizongoye umutumba wa Mutana ikiraro nibaza ko nigeze kugishirako inguvu nkoresha inguvu kuganira ukuntu cyokorwa jewe nakoreje umutumba turakora imitumba twankanye yamfasha tugiye tucyuzuze cyashonga cyaza kiratwagwa burya rero nk'abashimye kuba Imana ibigiye bigakoreramo nyakubahwa umushinga amateka twitoreye akaba adufashije ukuntu ikiraro cyo kongera gakorwa inzira ikaba nyabagendwa nkaba je ndamushimira ndamukengurukiye Imana nibandaye muje imbere ejo zo dukore n'ibindi bisomba nibi iye kubyuko ndi mu bajejwe intwaro nzohimiriza abo dufatanyije gutwara ku mutumba mwiza wa Mutana kugira ngo ibarabara riza kwikiraro turibungabunge kandi semeye n'indi bitumba iri hakurya yacu kugira naye irebe ko nibungabunga iri barabara riza ngaha kwikiraro tugire Yesu witwa ngwiki nitwa Bihora Busane Store mutumba Mutana kigwatu c'amahoro ndagize Imana Vincent yatwubaje cyambere dutangura kumusimira ku mutumba wa Munere cyambere dutangura kumusimira yaradukuye mu nzu z'ibyacu aratwubakira inzu z'amabati araduha amasuka aradukura mu buzizi aratwigisha kurima ubu turarima adusubiza amatongo araduha isuka araduha amatungo dutora umwavu aratubwiriza turasira abana bacu ku masuri ubu bariga ikintu nk'ubu twomubwira nk'uko yabereye umuvyeyi abana nta kambaro bafise kuko byose tuzoguma tubimusaba nkuko yatubereye umuvyeyi uno munsi turamusimiye tuyakiriye neza turamusimiye turamukengurukiye kuko nta wundi yo tugirira ivyo bintu atari umusinga amateka wacu ndagize Imana vese kuko uko yamya tubera umuvyeyi akadusira mu nzu tutavigwa tumerewe neza abana niyo borara ubusa batanyagirwa ntitworeka kumusimira kandi n'imbere y'Imana turamusimira kuko nta wundi muvyeyi yari bwadukoreye birya bintu muri mu nzu y'ibara yego turi mu nzu z'amabati yaraduhaye n'amatungo araduha n'isuka dukoresha ivyo byose mbere nkajewe kandi ubona uko ndi umukecuru kwangana ni telefoni yarayimpaye mbere icyo novuga nibamanze bamumpera amasi kuko kubona ndi umukecuru nkatunga telefoni kandi ntoyisoza kuyigurira naramusimiye naramukenguriye umuryango wose mu kigwati c'amahoro yimuye
twaramusimiye tuzoguma tumukeza kuko n'umuvyeyi wacu yaduserukiye muri byose. N'ubu uzogira ikibazo wese tuzoguma tumwitaka kuko nta wundi muvyeyi dufise atari Ndagijimana Vesa. Yavuze ko yabahaye aho muri yaraduhaye aho turima muragwiza ibikorwa by'ukuri. Ego emwe twarabisisikaye kandi ubu nta n'uzosubira kure kuri suka. Tuzoguma ko nyene nkuko yatubwirize yatubereye imboneza y'ukuri yaratubwirize gose tuzoguma ko nta uzongera gutezura ku isuka. Yubaka inzu z'amabati. Z'amabati. Ko rimwe bikiro kureka bamwe bagusha amabati. Uzo mukemka yaguri. Oya nayo nzogurisha. Niyo nzoba sonje namubonye nzogenda ndambarara imbere ziwabone ko sonje. Nabwo nzogurisha ibati yampaye. Urakoze. None uti mumusabiki rero. Ubu ikintu ndamusavye akambaro k'abana yaratubwirije turashira abana mu masuri. Nta kambaro bafise, nta turato bafise, mbere binasoboka duhe n'udukwavu dusongerera uduhene yaduhaye akavu kagwire. Bucumira urese. Nitwa Bucumira urese. Ku mutumba yo. Wa Munege. Doya twebwe nta kigwati dufise. Ego. Twebwe yama dufashirizaho turi. None aheje kuba yifashanya bijanye n'ubufu. Yakiriye gute? Turamushimye cyane uwo n'umuvyeyi wacu. Kuko yama duhembura buri gihe. Neje bundi yaraduhaye. Nubu yaratwemereye yuko tuzoshaka amafaranga makeya. Akadutumira ko ngeri. Tukaza turarima natwe izosuka ataduhaye neje azoziduha. Dazoziduha. Aduhe na ngeri natwe tuze turarima twebwe amatongo turayafise ntiyatwimuye mugabo tubura amasuka tukabura nakavu na ngeri abatwakazi tuzi yuko bakunda kubumba cyane turabumba none mwarabihevye turabumba cyane mugabo ibumba riragukwa ibumba turinda kugura none muca musabiki tuca dusaba yuko bo tugurirayo tuba twemerera bakaza bakatugurira ibumba riri tukaza turabumba. Umwuga wo kubumbura cababesheje uratubesheje ko gose uratubesheje ko gose mbere uwo muvyayi niwe yamatwunganira ariko cyane kubumba murakoze ko mwari muje muravyina ko mwashaka kubyina no twamujyaniki kumwemera bamuhawe n'Imana twamutoye neza ingo murabe twamuntu n'umuvyeyi adukunda twamutoye neza ingo murabe twamuntu n'umusinga amateka twamutoye neza ingo murabe twamutoye ngo natwara dukunda twamutoye neza ingo murabe twamutoye neza ingo murabe twamutoye neza twamujyaniki kumwemera twamujyaniki kumwemera Mana mushobora byose, Mana ya sokuru wacu Petero Nkurunziza, Mana ya General Major Perezida wacu w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kwizina nitwa Ndagijimana Vesa, umushinga amateka yatowe mu ntara ya Butanyerera, nkaba mvuka muri zone Kabarore komine Kayanza. Aha mubona turi mu rukurikirane kuno kwezi nk'abashinga amateka n'intumbero twihaye yo gutemberera abene igihugu cyose cyane abashinga amateka bagatemberera mu ikomine bavukamo bagendera amazone. Nkuko rero twagendeye zone jene abene gihugu baratwituye nk'abashinga amateka twari twayigendeye hama bose bakaguma bagaragaza akababaro k'ikiraro gihuza imitumba 5 na mbere tukabona ko barimo badutuma ngo tubashyikira imbere kugira ngo icyo kiraro kizokogwe. Niho jewe nace mpaguruka nk'imvukira yo muri zone Kabarore kuko numvaga ko ibyo bavuze naje bindaba candabaza mbajije chef de zone na mustanteri bavuga ko iki kiraro umwenjeniyeri wa commune yakoze devis asanga kizubakwa ni miliyoni 15 n'amafaranga arenga ko hejuru. Hama naciye mva ngaho nemereye abene gihugu ko iki kiraro
izo miliyoni 15 nzozitanga ikiraro kikubakwa. Nivyo akababaro kabene gihugu naje naragatahuye kandi nakabona kuko naje mvuka hano nyene muri zone nabona kunge na bene gihugu hari ibyo babura kubera iki kiraro. Iki kiraro cyahoze gihari haraciye imyaka irenga 20 gisambuwe mugabo gisambuwe byatumye imigenderanire ica igabanuka ku mitumba 5. Dufashe umutumba wa Kivuvu, umutumba wa Jamukona, umutumba wa Kibuba, umutumba wa Mutana, umutumba wa Yandaro, iyo mitumba yose yaca kwa kino kiraro. Hariho amashuri ari mu Yandaro, abanyeshuri baturuka Kibuba, Jamukona, Kivuvu biga mu Yandaro, imvura yaguye bacabura aho baca, uravye ahantu barinda kujya guca bakazenguruka bakajya guca mu yindi zone gushyika ku ishuri bice bibagora. Kandi hariho n'indi terambere nk'umutumba wa Mutana wabura ku ivuriro riri ku mutumba wa Jamukona niryo riri hafi y'uwo mutumba, ariko kujya kwivuza ntibikunda. Nk'umubyeyi ari kumbanyi baca baza bakarindira ku ruzi ruhomboka, naho nyine murumva ko gica kiba ikibazo. Hakabaho kandi umutumba wa Jamukona na Kivuvu na Kibuba hari iterambere abandi bafise bo badafise. Fashe nka Yandaro irafise amatara ikagira amamashini akwema ibigori. Iyo mitumba rero mu kuyabukwemesha ibigori ntibaronka uko bagenda, imvura yaguye iyo mitumba benshi bararara ubusa kubera batarose uko yabukwemesha ibigori kandi injya bari bazifise. Mu bisanzwe rero iri terambere ry'iki kiraro kuba kigire gikogwe, kuba twaje gutanguza umushingi umunsi ngo gikogwe, mwabonye ko ibeni yajipakiye ibikoresho, yajipakiye isima, ipakira amagabiro, ipakira amaferabeto, ipakira n'imadiriye. Ivyo byose twabizaniye rimwe nkuko mu ikomine babyifuje, kandi imbere yaho nari nabanje kurungika amahera nyaha Kosiya wa chef de zone ajya kugura ibiti. No kuvuga rero ubu turi hano abene gihugu no baremesha nkabizeza ko iki kiraro nubo gitanguye gukogwa ko mu ndwi zibiri kizoba cyuzuye, ahubwo tukazogaruka tuje kugishyikiriza abene gihugu, kandi mbararikira abene gihugu babandanye bakorera ibarabara nkuko nabonye babitanguye berekanye nyene ko iki kiraro bari bagikeneye, babandanye bakora ibikorwa rusange bafatanye mu nda kugira ngo izindwi zibiri zizoje guhera ikiraro tukibashyikiriza abene gihugu, kandi nabo dusanga ibarabara ari nyabagendwa kugira imiduga uwo munsi izoshike hano tugitahe tugiceko, hama abanyeshuri bagiceko, abantu bajya gukwemesha bagende bikoreye. Mwabonye ko abantu baje bikoreye baciye mu mwonga, hajya rero iyo baje bagasanga imvura yaguye baca basubira inyuma. Ibikorwa by'iterambere ni byinshi bikenewe, ariko nkuko twashyize Imana imbere hama tukaja tuvuga ati ubu tugiye gushyira imbere imbona kazoza tugiye gukoreraho, nuko igikorwa cyose cy'iterambere gikenewe muri bya bindi byinshi tuzoya tubanza tukaraba igifitiye akamaro cyane cyane abene gihugu, kikaba ari cyo gikoreka nkuko iki kiraro gikozwe. Nuko iki kiraro giheze tuzoja turaba nukubaza cyane cyane intwaro nibo babona ibikenewe cyane mu bene gihugu, canke nk'abene gihugu ahabereye inama bakavuga ibikenewe cyane kugira ngo bikogwe. Dusanze nk'abashinga amateka bashyize imbere tugasanga ibyo bikorwa biraremereye, twebwe duca tubijana imbere aho babishoboye bivanye n'igikorwa cyari cyose, tukagiha umushikiranganje bivanye n'igikorwa uko bagitumbereje. Nagire ndabamenyeshe ko abanyagihugu bidoga abeshi hari abidoga mu kutamenya, hariho n'abidoga mu bijanye n'irementanya usanga batumwe n'abandi. Mereye kubidoga mu kutamenya nubwo abene gihugu nk'igihe nk'umwere gihugu abonye
nk'umugabo wiwe afashwe n'igipolisi akagenda agafungwa, nibaza ko uwo mwene gihugu yoca ajya kuronderera nyene mu batwara igipolisi canke abona tomushikira agashikira chef de zone, abona tomushikira agashikira musitanteri, mu bisanzwe bakamuzimurura kuko nk'umwere gihugu agiye fatiye nko kubaciye imbere y'inzego bakavuga beshi bampamya yuko ngabafungwa ari cyo mbiziho, nagenda bazimurure ndababwire ko nta muntu yofungwa mbizi nk'umushinga amateka. Jewe njejwe kuvugira bene gihugu, sinjejwe ko umuntu yohohotegwa, ahubwo wahohotewe jewe njejwe kumuvugira. Bajya abantu rero fashe nka bajya badamu baje bakava kabagabo bafunzwe, mu bisanzwe gufungwa umuntu afungwa n'icyaha yakoze canke agafungwa n'amatohoza ariko arakogwaho, kandi afunzwe si umuntu afunga baca baraba agatumbera, nimba umuntu ari mu gipolisi agatumbera mu gipolisi, nimba ari mu butungane agatumbera kwa procureur. Hama hariho n'undi yitwa Manuel Naramabuye, nawe numvise yagiye imbere y'inzego y'abavugizi b'inzego z'igihugu, nawe aranduma hagatoki aramvuga ko sangwe arimo bampaye ideni ry'ibigori. Nagire mbeshyuze bijya n'ububeshi, kandi hano turi hari abene gihugu beshi, kandi hari imitumba 5, kandi harimo n'abari muri sangwe nyene ijya sangwe yavuze. Jewe mvuka ku mutumba wa Kivuvu, nujya Manuel Naramabuye nihavuka. Manuel Naramabuye yari umukuru w'umutumba, hama catwara sangwe. Nkuko imitumba yose leta yayihaye amafaranga ikoresha mu mvo zo kugira yiteza imbere, kugira abantu bakorere hamwe. Umutumba wa Kivuvu rero amahera bawuhaye uwaratwaye sangwe nta bikorwa yapanze ayo mahera ngakoreshwa, ahubwo yaciye atoramo bamwe na bamwe amahera barayagabura. Bayagabuye ntibayakoresheje ibikorwa, aho iyindi mitumba wasanga yoyo irima ikorora, umutumba wa Kivuvu ibyo ntibyigeze biba. Hama haza kushikako aho abagendeye amasango baraba ibyo akora, umutumba wa Kivuvu cubura ibyo werekana. Niho uwo Manuel Naramabuye je yaciye andondera nk'imvukira, ambwira ati aho hantu uri kurarimira, nagira ndagusabe untize, nibaza kugendera sangwe nzoce ndaherekana mvuge ko ari umurima wa sangwe. Jewe nanje naciye mubwira ati jewe sinoshyigikira ububeshi nk'ubwo, nuba nkoze ikosa, ahubwo nimba wabuze ibyo werekana, jewe urabona umurima ni gwanje, hama nazanye imbuto, nazanye umwavu, wewe genda utora abantu bagize sangwe bazana amaboko bateragire, hama nibateragira ibigori muzoce munabagara, nibyera tuzoharura umutahe nashyizemo, itongo sinzoriharura, tuzoharura umwavu, duharure abakozi barimye, duharure imbuto, hama mbikuremo ibisigaye, inyungu isigaye tugabure, nitugabura je tugaburemo kabiri, je uruhande rumwe ndarutware, urundi nawe urujane urushyire mu kigega cyasangwe. Uko nyene niko byaciye bikurikirana, jewe abantu baraza barateragira, hama ibigori biramera, arabagara, nije nagura imiti, bigeze no kurarira nije nazanye abanyezamu, mugabo kubera yari ibigori byerekeye ice, uruhande rumwe ibigori byaciye bihombye, ibigori twasaruye maruye nasanze nakoresheje miliyoni 17, mugabo hasaruwe ibigori by'imiliyoni 7. Aho rero tuca turahomba. Niho naciye mvuga ati rero nubwo twari kugabura inyungu, bigaragare ko n'igihombo twari kukigabura, none imiliyoni 5 mwe nabo muzikura, genda murabe mu kungene murondera amahera ya leta mukayasubiza. Niho Manuel yaciye agenda afata umuntu wese yari yahaye amahera, besha arabafungisha kugira basubize ayo mahera. Notanga nk'akarorero nk'uwitwa Sabimana, yarafashwe arafungwa kugira afungurwe, yagurishije inka yiwe. Amahera bayahaye Manuel acara yarya, ayariye niho jewe abagize sangwe abo ku mutumba
banyituye nk'umushinga amateka baca barambwira ati none kiyindi mitumba tumva igira isubiza amahera yahawe twebwe umutumba tukaba nta mahera dufise Manuel akaba ari we yayatwaye ntacyo dufasha umutumba w'ivuvu ni wabura amahera we ntuzoseba mu bandi je naciye ndababwira ati genda mufate abagize sangwe mufate abakuru b'imitumba uko ari batanu mufate abahuza muze mwandike ko jewe nemeye kubafashisha imiliyoni 15 igihe leta izobaka bimahera nzoca nyashyira kuri konte ya leta bace baza ku mugaragaro turandika urupapuro rurahari ruri hano twanditse duca tuvugana yuko jewe nzobafashisha imiliyoni 15 mugabo naraye ntangaye numvise agiye imbere y'inzego avuga ko bampaye ibigori mbibagurira ideni hama sinabishura kiye nibaza ko ujya muntu ubutungane nimba bujejwe kureba ababeshi no kubahana ujya muntu yoroyengutswe imbere y'ubutungane akabazwa ibigori ibiro yazanye ku ruganda akabazwa ikiro ayo yakigurishije ko canke nimba yari ibyo yahaye ko ntabure jewe ntazi akabisigura mugabo jewe ibyo nzi bijyanye n'ibyo hasangwe nzi jewe nzi ko nemeye kubafashisha imiliyoni 15 nkuko nemeye gufasha imiliyoni 15 kw'iki kiraro komine yari yagize devi ntibagikora nka caseruka ati ndabafashisha imiliyoni 15 kandi nagenda babwire ko sinokwemera ko ngirira ideni abene gihugu ku mutumba mvukako nagenda bamenyeshe ko bijya byose mwumva ari ububeshi ahubwo ujya muntu akwiye kuraba ibyishi nyuma yabyo kuko rijya nirementanya rikabije kubwanjye impanuro noha abantu bose cyane cyane fatiye ku bashinga amateka kuko abari bo bose aho baherereye barakora kuko turabibona kumbonesha kure kandi nkuko arabakorege turaganira cyane cyane bakavuga ibikorwa bagenda bakora umwe wese ahaherereye ahubwo notera intege canke nkabwira cyane cyane aba bantu bo mu ntwaro bagafatana mu nda cyane cyane bakagira inyabune bagashira hamwe kugira batware bumvikana kugira bace babona ibikenewe kugira imbona kazoza ize ibintu byose biri ku rutonde kuko nta mbona kazoza yoza abana batajya ku ishuri ngo imvura yaguye nta mbona kazoza yoza umuhana urugo abantu batanu bajya mu nzu bakaryama batariye ngo babuze uko bajya gukwemesha ibigori cyane cyane rero no candarikira n'abene gihugu gukora ibikorwa bibateza imbere cyane cyane bijukira ibikorwa bijyanye n'isuka isuka niyo ya mbere burya ku isi yose isuka n'ikaramu nibyo bitunze abantu nukuvuga mvuze ikaramu mvuga isuka n'ishure hama kandi mu kwiteza imbere barabe ibintu leta yashyize imbere biba ari byo nabo bashyira imbere kuko leta ni umubyeyi w'abene gihugu nk'uko kuntu leta irimo ihimiriza abantu mu ikawa ati bakorera ikawa cyane kuko ikawa niryo terambere nicyo giterwa dufise njabuka amazi nicyo giterwa kizinjiza amadovize uko icyo gikorwa bagikoze mu muryango wabo baronka amahera kandi na leta ikaronka igihugu kandi iyo mvuze leta mba mvuze mwebwe mwese kuko leta n'abene igihugu nk'uko haje igiterwa kivoka kenshi mwabona kivoka hari haho zisha bakabura icyo bazikoza akazishora mu isoko mwirigara akazisubirana inyuma zabaye nyinshi nk'ubu rero leta naho yarize ifata igiterwa kivoka ikigira igiterwa njabuka amazi biya byose ni ibintu bifasha abene gihugu kugira ngo barimye ivoka nyinshi bace baronka n'isoko kandi mwaraye mumvise ko hariho no guhimirizwa ko umunyabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu yahimirije ko hagwizwa n'inganda zihingura amavoka nk'uko abene gihugu ariko barahimirizwa mu gutera ivoka abene gihugu iki kiraro kije ku bwanyu kubera mwasemereye mukavuga ngo ikiraro ni kize kuko ari nkenegwa ibi rero nibyo nk'uko mwabisabye bikaba bikoretse
musabye ibiri bitoya byumvikana ni nkuko nundi hano yofata ingingo akavuga ati cyo musabye no gikora ni nkuko nibyo mwosaba mubona bikenewe kandi kirazira gusaba ikintu ku nyungu ziwawe bisaba ko usaba ikintu ku nyungu z'abene gihugu n'igihugu ni nkuko rero hano hari intumwa ya musitanteri hakaba chef de zone mu byo mubona kandi twari tumaze iminsi mwikonje hirya ejo kwa gatatu turatangura hari ibyo abene gihugu bantumye nka cyane nk'abantu b'abagabo bagurisha imirima yabo n'amatungo bakarungika abagore hanze kujya guca amahera abagore bageze hanze bagaca bahinduka bagatorana n'abandi bagabo ugaca usanga icyo ni kibazo mu miryango umugabo asigaranye n'abana ataronka icyo abafashisha icyo ni kibazo bantumye kandi hariho n'abagabo nabo nyene baja hanze bagurishije imitungo y'umuryango bashyika hanze bagaca batora abandi bagore ugasanga batoraniyo umugore aho yasigaye n'abana akabura ikimufasha icyo ni kibazo nk'ubu narumvise ko nk'uko bakintumye nzogitumbereza ku mushikiranganje w'imigenderanire hama rero ni nk'uko n'ibindi byose bantumye nzobishyikana mu nama nshingamateka hama babyige na hano rero mufise ikindi mwontuma kuko murumva ko tugiye tuvuye mu ikonji uwogira icyo avuga yo kivuga murakoze twosaba abene gihugu mu ntumbero yo kubungabunga iyi ngabire nuko iki kiraro kizubahirizwa cyane bakamenya ko bakama babona akababaro bari bababaye kuva kihava imyaka 20 ikaba yari iheze kandi nuko abakuru imitumba bo kubahiriza ibarabara riza ku iki kiraro bakaca bagashiramo ibiti bagashiramo utwo bita udukobeko kugira bafata amazi amabarabara ntacike bakamenya yuko ingabire yabo nubundi batayibungabunze yozo ikongera igata agaciro nka mwabonye twazanye amaferabeto n'ibindi nuko ikizojya cyangirika na gito bazojya bakimenyesha chef de zone icyo cyangiritse kigaca gikorerwa ko kitarangiriza n'ibindi nuko hapfuye ko urumadiriye rumwe bategereza guca bahaguruka ugo rumadiriye rugasubirizwa zitaraba nyinshi umugambi w'amabarabara nivyo nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye yaravuze ijambo avuga ko musitanteri mu kubanza mu kumuraba neza ibikorwa ari makora azorabirwa ku mabarabara aho bazaye basanga ikomine ibarabara ritarimo rikogwa musitanteri azoya kugwa kandi barahaye n'uburenganzira musitanteri ko nawe chef de zone izoni izoba itarimo ikora ibikorwa rusange ngo ibarabara rikogwe ko chef de zone azokugwa kandi yarahaye uburenganzira chef de zone ko umutumba azosanga udakorerwaho ibikorwa rusange ngo ibarabara rihite ribenya bagendwa ko umukuru umutumba azokugwa kandi umukuru umutumba baramuhaye uburenganzira bwo gukura umukuru w'agacimbiri maka kuza kushyika kuri nyumba 10 ivyo byose rero nibavyumvira bakumvira nyene icyubahiro ijambo yavumereye no babwira ko amabarabara azogenda neza hariho rero amabarabara aca kogwa n'uburyo adakogwa n'amaboko y'abantu canka adakogwa n'ibikorwa rusange ayo rero ni ayandi bazojya baca bamenyesha kugira ngo abashinga amateka nicyo tubereyeho kugira bayamenyeshe mu nama nshinga amateka tuyigeho hama leta yakorereho mu bisanzwe iyi komine ya Kayanza cyane komine ya kera ya Kabarore ni komine iri mu butare nkuko bivugwa kandi niko biri ubutare kandi korotana gasegereti kandi ubutare bwishi budahera igituma mvuga ko iri mu butare bwishi Jeffis imyaka 37 ariko navutse ubutare bw'imbwa hari societe komebo uharuye iyo myaka yose rero yimbye ubwo butare kandi ubutare bukaba bugihari bica biboneka ko hari ubutare bwishi mugabo hari hasanzwe hari concession
kosesiyo komebu yari isanzwe ifise uruhushya kuko ibintu byose bigenda hubahirizwa amategeko uko amategeko ariho kugira yubahirizwe. Mu bisanzwe iyo komebu ubiravye nta buryo bwo gukora aya mabarabara yose canke ngo amazu y'abene gihugu ahinduka amabati bave ku nzu z'amategura. Icyo cyose nibaza ko ari ibintu byotwara uburyo bwishi. Mugabo hariho ikintu abene gihugu bamaze iminsi bavuga nacyo nyene kiri mu byo bantumye, kuko umwene gihugu akubwiye ikintu uranariza ukaraba yuko icyo avuze ari cyo, kuko urashobora no kumuzimuruka bati ibyo wazimiye. Nk'uko umutumba wa Kivuvu, umutumba wa Jamukona, umutumba wa Munege n'umutumba wa Kibuba, iyo ni mitumba iri ku butare bwishi. Ahariho hose hari ku butare, mugabo ntibwimbwa. Societe Komebu ikorera ahantu yatangiye umuzibukiro, ifise ahantu isanzwe ikorera mu kibanza kimwe, ifise ahantu yatangiye umuzibukiro naho ikora yumvikanye na nyene itongo. Nukuvuga rero aho batumvikanye ntihakogwa. Ivyo rero bikaba bihombye bene gihugu, kuko hakogwa hacaba hato, ahadakogwa hakaba hanini. Kuko ufashe nka societe nk'ibibanza iriko irakoreramo ni bibanza bitarengeje hegitari hagati y'10 na 20. Kandi iyo mitumba nadondaguye uko ari ine, Kivuvu, Munege, Jamukona, Kibuba, ni mitumba ifise hegitari arenga 3,000. Murumva ko ahadakogwa ariho hanini. Ariko rero mu ntumbero nk'uko turimo tubonanye n'icyubahiro yavuze ko ubutare bugire buhabwe n'abajeni bakore. Duca tubona ko aho hantu hadakora abene gihugu bagahomba kuba bataronka akazi, n'igihugu kigahomba kuba kitaronka umwimbo. Duca tubona ko nibahatanga amakoperative bagakora, duca tubona ko umwimbo uziyongera. Societe ikazana ibyo yakuye ahantu hayo, amakoperative nayo akazana ibyo yakoze. Kuko nk'urugero koperative imwe ikorera mu hegitari 3. Ufashe hegitari 300 ukazikura muri za zindi 3,000 zihari, izo 300 murumva ko zovamo koperative 100. Ufashe koperative imwe ukayiha itoni n'inusu ku kwezi, uca wumva ko hoboneka itoni 105 mu kwezi. Ufashe ikoperative imwe ukayiha abajeni 200 bayihagarariye, ugaca ufata n'abandi abantu 100 bakora ku munsi, ucubona ko koperative imwe yoca ibifise abantu 102. Ugwijije rero n'amakoperative 100 ucubona ko hoca haba umwimbu mwinshi n'abantu benshi bakaronka akazi. Ufashe itoni 105 uzoboneka, ugashyiraho zimwe zo muri societe isanzwe ironka, ugaca ugwiza ku matagisi komini toza, ucubona amahera komine yoca ironka. Ufashe amahera yova mu bwo butare akajya mu kigega cy'igihugu, ucubona ko ikigega cy'igihugu cyoronka amadolari, kandi n'igihugu kikitwa igihugu gifise ubutare. Kuko mu Burundi nibyo turafise ubutare bwishi, mugabo keshi buvugwa ku munwa ntibwimbwa, kandi hari abantu bashoboye kubwimba. Icyo kiyimviro rero abene gihugu nacyo barakintumye kandi barakifuza, mugabo tuzogishikana hama bakigeho barabe nka cyane nkuko ari kiyumviro kizofasha abene gihugu benshi. Nta bajeni b'abashomeri bazongera kuba ngaha, kandi kikaba n'ikiyumviro kizofasha igihugu mu kwinjiza amafaranga y'agaciro. Tubashimire rero abene gihugu mwitavye uyu munsi, dushimire abamenyesha makuru. Intumbero y'ibikorwa by'uyu munsi ikaba ari iyo vuza ati tugira amahoro.